Yes bakunzi bacubero TV baramukije kuri mikoro mukuru na Jazima Samba nyuma ya kamera na Alex nabanye abaha amasanamu ameze neza cyane urabona ko turi kuri teri bari muri shooting turi kumwe n'abaririmbyi bakomeye cyane harimo umwe umuregent mbuze umuregent ndazi ko umuntu ushatuvuga ati yatanguye kera yitwa nkunda abantu jewe ndakunda bayaga bahuza kera narinzi yuko tutazohuza ngo duhura kuno musi turahuye reka maze namakaze kuri cubero TV banza baramutse hanyuma ibintu tumenye yuko bimeze neza ndakuramukije tumeze fresh amakuru yawe turashima gose ndaguhaye kazi kuri cubero TV umeze neza yego turashima kwerekane murakoze ko mikaze muri cyo kiganiro cyanyu nkunda abantu hari umuntu tuvuze nkunda abantu basha bibaza ati tuzenye copy wiwe tugende kwanza oya si copy ya cyo ndakunda bayaga bahuza cyo ndakunda bayaga bahuza cyo ndakunda bayaga bahuza kuko unayo kwankana ntacyo bimaze nkunda abantu umvise nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko nayo kwankana ntacyo bimaze nkunda abantu inyuma y'igihe kirekire tutamubona nkuko byari bitegerezwa araje muri video y'umuririmbyi ndazi yuko ubuze indirimbo akaranga ku Burundi nkunda abantu ntuwe kutamuvuga cyankwe ureke kutamu president mu karanga ku Burundi ndaguhaye kaze kwanza kuri Cubahiro TV kandi yego rukuri murakoze kandi kuma kandi ikindi yindi kaze murakoze yego ndabona ko muri mu gikorwa n'umuririmbyi kwa Fajos Burundi ndibaza mwayibonye yego byaje gute kwanza ideni wayizanye niwe yakurondeye bimeze gute indirimbo ni yiwe cyangwa ni yawe indirimbo bisanzwe ni gwiwe mugabo kuko twaronderanye meno mengo ntavuga kubera yuko hari gihe usanga je na mu telefone cyangwa kan telefone urumva mugabo turi kumvuga igikorwa ni ciwiwe si ciwanje hari umuntu aza kuraba kino kigana akavuga ati kumbe nkunda abantu nanzi ko ari umusaza bivanye no kungena indirimbo je nakuze ndayumva mugabo ndabona ko kiri umujeni umuziki wa kino gihe ndibaze ufise uko ubona n'umuziki wa kera ufise uko wari umeze umuziki wa kino gihe n'uwa kera utandukaniye he umuziki ahubwo umuziki w'igihe urateye imbere cyane kubera yuko urabona n'ibikorwa turimwo yuko sikime ni vya kera je kuva nkitangura umuziki sinabwabona mikro ingana onye mugabo ubonye nakubona ko ibintu byateye imbere gose ndi kuvuga yuko hariho ico bita evolution ico bita novuga yuko harabaye itandukaniro rya kera n'egyubu wavuze yuko je mu bisanzwe sindi umusaza ndi umujene ndi umujene ndacari muto ndacari tera nkari sama ni mpamvu rero mu bisanzwe nkuko turi mu gikorwa cha Fajos ndi ku gikorwa ciwiwe turi muri shoot tuko turakora video yiwe kandi zoza isara nava ngo yoze isara kuko yagize icyo bita tradi moderne ni hake udosanga mu rapper créer tradi moderne keshi bashaka gukora ibintu bigezweho mugabo yaranyiyumviriye yuko twokura icyo bita tradi moderne kubera ntiyigeze asiga karanga inyuma mu bisanzwe urazi yuko yitwa ko ari umurundi wa karanga umurundi wa karanga rero ariko arabikora rero niyo mpamvu rero twashatse gukorana kugira ngo azane ashiremo ivya kisasa ibigezweho n'ivya kera ntiyashinyere gutakaranga ahubwo yarashatse kugira ngo gatere imbere si umuraperi wenyine umaze gukorana na Fajos umaze gukorana na Bface tugende kwanza nimuze dutamba ingoma ziwacu wese abarundi nimuze dutamba ingoma ziwacu wese abarundi ingoma nk'izi naho uzozisanga atari mu Burundi birateye igomwe n'akamwemwe birateye igomwe n'akamwemwe kugira ingoma nk'izi kugira ingoma nk'izi birateye igomwe n'akamwemwe birateye igomwe n'akamwemwe kugira ingoma nk'izi sindapurura bizi sinarinje wamukorana n'abaraperi mbe gukorana n'abaraperi birakorohera mu gihe bijya bintu baririmba nkuko umenga bimwe bafise kutabitahura kuko n'abaraperi ubwabo umenga bamabigaya bakavuga yuko badafise isoko rinini nkuko abantu baririmba R&B nk'iryo bafise birakorohera cyo biranyorera cyane kuko je nkoranye n'umuraperi novuga yuko ari je ndamushira muri melody sivyo kuko umuraperi wewe azi kugira azi ku mu kintu sinzi ko umuraperi yitwa mugabo gusa kimwe wewe nta melody akenera nta na ritme akenera wewe avuga ibyo wewe ashaka mugabo je ndamushira muri melody kugira ngo ashobore kugira ngo ijya ndirimbo twakoze imenye note ijamwo canke
bumve yuko yavugije muri iyi note kanaka muri rusange je kuko n'abantu banyohera cyane gose arapuro y'abantu bagira ama R&B niko novyita bako je muri tradi moderne ngira traditionnelle mugabo ivyo kuba ndabizi ni kubera sanzwe nkora muziki yego niko bimeze. Hari akantu mwabuze mu ndirimbo muri kumwe na Bifes ati nta mukenyezi ashobora kuvuza ingoma. Hari foto irikira menyekana muri kino gihe umukenyezi ariko aravuza ingoma. Kuri wewe nk'umuntu asanzwe aza karanga k'igihugu kwera umukenyezi yarakwiye kuvuza ingoma. Bo mu bisanzwe kuzivuza si bibi mugabo ukuntu yari yitunganije niko no bivuga yari yitunganije ukuntu gutuma ashiri habaho gushira isoni mu bisanzwe ukuntu yari yambaye ijya nyambaro ijya foto twabonye ntibigaragara bo ntibisa neza ahubwo je novuga yuko no kibona na leta y'u Burundi yuko ujya muntu yamuhaye imirisho akavuza ijya nkiranya ijya bayite nkiranya ahubwo nibo bofata kuko ujya mukenyezi ntiyari kwitegeko cyo kuvuza ingoma yambaye kujya yitunganije kujya muri rusange baraba rero leta igihano nifate ujya muntu kuko nazi no Murundi kandi bo bari bambaye imigwebero nziko tuyita sivyo nta kuntu yari gutanga intuze ya umurisho ku muntu w'umukenyezi sinzi ko ari umwigeme agatanga imirisho akavuza ingoma gushika naho bo nijyo twose twese risohoka rikaja no ku ngoma rero bavuga ngo mu maberengo y'ingoma ngo yahuye n'amabere y'umukenyezi urumva ibintu bisa nabi mu bisanzwe bijya mu bisanzwe hari bakiye kubigihano cy'umuntu yamuhe gusimurisho nta kindi yego niko twavyumvire muri rusange. Imico y'akaranga y'uko Burundi benshi baravuga yuko bayubahiriza mugabo abarindi bamwe bakavuga yuko mu kubahiriza imico y'akaranga biri muri bimwe tutaronka isoko rikomeye cyane nka wo nk'umu legend ico kintu baba bavuga nico ico kintu nico urazi gituma twege mu Burundi bwacu turafise ikintu giteye imbere cyane n'ingoma ingoma ziri mu karanga nanje nkora karanga ni kuvuga yuko akaranga ni ikintu kigaragaza ico bita mbo novuga yuko ariko niko karanga mutima k'igihugu cyacu mu karanga sivyo mu gihe rero arico kintu kituma no mu mahanga duhurumbirwa sivyo ni kuvuga yuko bari kugiha agaciro kugira ngo natwese twese dukora karanga dushobore kubona yuko turi abantu mbo dukora ibintu twase gutitura imico ya kera ariko dushaka kugira ngo ijya mico ya kera igume igaruka iguma igaragara turafise ibi ahantu novuga yuko les endroits ahantu habera amaratiro ibibanza by'iratiro noko novuga ubisanzwe byo byose birimwe ibintu byo gusajya karanga par exemple harayuka kuba Jama Fest ni kuvuga yuko twaragaragaye yuko Burundi bufite ibintu byo guhayanisha nova muri karanga gusa mugabo gusa hari hakwiye yuko akaranga kiwacu kare gutuma sivyo kamenyekana kagahabwa agaciro nk'ukundi ibindi bihugu bikora ntitugume gusa tukora yuko akaranga kacu mengo turagakunda gusa ariko tumenye yuko gafise agaciro kadasanzwe kandi musanga muzi ko jewe nagiye mu bihugu byinshi ni kuvuga yuko ahantu hose nagiye nabonye ko Burundi burumbirwa cyane bivanye ni nakaranga kacu n'imico yacu twe dufise niyo mpamvu navuga ati yuko no hamagarira abantu bose bafise iyo ntuze bafise ico gikorwa bajeje ibyo bikorwa mu mushikiranganje mu byo bujejwe akaranga karimwo ko akaranga kogirane ko shobora gushigwa imbere y'ibindi bintu byose kuko nico navuga ko ari kukaranga k'igihugu cyacu urumwe mu bantu uvuze ko bashoye kugena mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye biragoye yuko umurundi ashobora kwemera ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kwirira indege ajanywe n'umuziki wagiye mu bihugu bingahe ni kihe kintu kibuze kugira umuririmbyi w'umurundi tubone yubatse inzu tukavuga ati inka yikuye mu muziki sinzi ko basubiramo umaze kujya mu bihugu byinshi nkuko wabivuze mugabe kiragoye umuntu kumutahuza yuko umuririmbyi w'umurundi ashobora kurira indege ajanywe n'umuziki ni ryari tuzobona umuririmbyi w'umurundi yubatse inzu yubatse ikitirirwa umuziki nk'abandi baririmbi tubona mu mahanga bisanzwe nk'akarorero je nagiye mu bihugu byinshi kugira ngo umuntu ashobore reka no Burundi buravuga tuti reka nimutekanye ibibanza by'iratiro kugira ngo ajye amafaranga y'agaciro sivyo ashobore mu gihugu cyacu natwe tugiye hanze kugira ngo umuririmbyi azashobore kubaka inzu nuko yazoba yagiye hanze azoba yagiye kuzana amafaranga y'agaciro ageze ngaha azomufasha hama yubaka inzu hama iyo nzu ni yaheza kuyubaka azoyibamwe avuga ati je iyi nzu nayubatse kubera yuko nagiye hanze ndera ku mafaranga y'agaciro hama ndayubaka kubera yuko amafaranga y'agaciro yarangiriye akamaro bivanye n'umwuga wanje nakoze wo kugirane wo kuririmba wo kwerekana mu bisanzwe iyo tugeze hanze bo
ntibahamagara Alfred na Bernard nako umuhisi yaragiye ntaje bahamagara uburundi imbere yuko uza kuvuza baragira ama écrange ugasanga hariko idarapo ry'u Burundi ntabanditse ko izina ryawe ni kuvuga ubu wagiye useruka ico gihugu ni kuvuga yuko ico gihugu muri uwo mwanya ko uri kuravuza cyangwa uri kuraririmba cyangwa uri kuratamba cyangwa uri kuravuza ingoma ni kuvuga ubu baye mu ambassadeur ni kuvuga ubaye intumwa idasanzwe muri uwo mwanya rero kuvuga ivyo rero barakwiye kubona ko twebwe baririmbyi cyangwa twebwe bacuraranzi ko dufise turafise turico twokwita gutanga ubutumwa bigatuma igihugu cacu nk'akarorero mu Bushinwa bavuze ati ni igihugu cy'u Burundi giherereye he mu Bushinwa hagati Shanghai kubera yuko twe dufise carte ni kuvuga yuko ntibaraje twebwe baravye carte ahantu babona idarapo ry'u Burundi bacavuga ati u Burundi rero buherereye muri Afrika y'ubuseruko ukunuku sivyo mugabo iyo tuba ariyo turi ni kuvuga yuko u Burundi buba novuga yuko benshi batabuze kuko namasabukuru yitabirwa no bihugu byinshi yitabirwa n'intara nyinshi muri ico gihugu gasanga abantu bose bagiye baragira nicyo bita baradekuvra barabona yuko hari ikintu babonye batari bwabone nibwo muri ubwo mwanya baca bavuga ati umuntu ko tubonye afise ibintu bidasarije iwacu bafise imico bisangije babahe basanga muri umwanya iki gihugu kiramenyekanye bivanye no wewe uri hajya nuko rero novu turirimbo twishi twabaye hiti tugende ku kandi jewe yo buryo ndakubonye numva nakamwemwe ubu kandi mu muryango uzi kuririmba sana bojewe buri mu ndirimbo nyinshi cyane hariho yindi zimwe benshi barazi Utigina siga tuyikarote gusi utigina siga tuyikarote gusi usurupfuru gira nabika mwiza wanje rutandukanye bavukana hamwe n'abagenzi yo oyagaherena wanje ntuma oyagaherena wanje ngenge wame wibuka herena wanje ngumve siri bateri singinja singijya ngumve sigaye ntunzwe n'ingodo y'umugenzi yo oyagaherena wanje ntuma iyo nimwe mu ndirimbo yamenyekanye mu gihugu cy'u Burundi ahantu bazi yuko n'umutama muhira avuga ati ego kweri niwe ntabyo kubesha iyo ndirimbo igisohoka ubushimwe bwarabonetse byari bimeze guterena ubwo yarahari nyene yaratunzwe n'ingodo y'umugenzi mu bisanzwe ni hamwe twakoresheje izina hitwa Helena mu bisanzwe tugiye muri famille cyangwa mu buryo uvuga ati n'umuryango Helena ni mushikanje iyo ndirimbo rero twayikoze kugira ngo twisunze kuba turi muri famille turi mu muryango tubona ko twakoresheje izina rya Helena Helena ni mushikanje kandi rero Helena ariho arebaho muri rusange ni mushikanje yego hamace tuvuga ati reka tukore iyo ndirimbo hari mu buryo bwo gusa tugirane turirimba kugira ngo navuga yuko kuri mu muntu kugira ngo mufyine canke mugwane canke kumutetereza muri rusange twata turimba hayaga Helena wanje urumva waririmba wiruka cyasanga n'indirimbo rero twayicreye no vuga twayikoze dusanga ari twamaze kuririmba basi Helena rero n'ubunye aravuga ati mwarandirimbye basazanje ntaco mvuga gusomuze muramvuga nuko bimeze Helena ni mushiki wanje yego tunongera tunamusuhuza hari Imana imuha imyaka myinshi muri kino gihe ndazi kuva mu muryango uzi umuziki cyane mbega abaririmbyi ba kino gihe n'abaririmbyi ba kera abaririmbyi ba kino gihe n'abaririmbyi ba kera barabaha agaciro gakwiriye bimeze gute bisanzwe navuga yuko agaciro ntigakwiriye kuko si bamwe je notera gusa intege nk'abaririmbyi ba kera kuko uravye kuntu kera abaririmbyi baririmba ntibyari byoroshe kuko ubuhinga ntibwari bwabeho ntibwari bwaze mugabo umuntu wese ubunye aza asomera umuziki akagira ibyo yishakiye sivyo hama ugerageje no kuraba ingoma za kera ingoma za kera zari zikomeye urumva zari zikomeye kugira ngo uzivuze uzitambe ntibyasa n'ubu mu gifaransa bagita ngo nouvelle génération sivyo ni kuvuga ni urunganwe rushasha urumva kubera yuko ubunye ibintu byoroshe Sheke ibintu bya kera mpamvu navuga ati ko mwoha agaciro abadutanguriye kuko baratweretse inzira ducamwo baratwereka ukuntu twavyifatamwo uretse ko ubunye ibintu byoroshe ubunye kuja muri studio biroroshe mugabo kera ugiye muri studio ni kuvuga bararirimba ugaheza hama bagaca bafata ivyo nyene mugabo ubunye novuga yuko
barakudropa iyo urinje amakosa bakagusubizamwo mugabo kera nta makosa yari ahari bavuro boha agaciro baririmbyi ba kera mugabo nabubu si kuvuga yuko batariko barakora kubera bategeza gukora kubera yuko ivya kera byaraheze hategeza kuma havuka nk'akarorero jewe papa wanje canke muri famille no muririmbyi novuga yuko kubera ntarashengera yarampaye umwuga niyamara gushenga ngati yarandaze umwuga nkuko na jewe nzoha umwuga umwana nzovyara je ndafise abana babiri ndabafise kuko uwo nzovyara sinzi abo nzovyara canke mumaze kuvyara sinzi yuko harimo uzotwara uwo mwuga wanje bamvuga ati mubo nzovyara kuko baracari imbere sivyo hama nabo nyene bazavuga twege mu runga tugezemwo kuko nituzi generation bazo barimwo canke urunga bazo barimwo ivyo ivyabukuru bazo bavyifashe kuko imyaka iragenda nyene no bavuga ati igiti kirakura ikabisa ikindi ibihe bihibindi muri rusange rero barakwiye gufata abaririmbyi ba kera badutanguriye mwese murabazi benshi ndazi nubwo ntubavuga murabazi benshi kabisa ngiye muri nko muri club amabano ni ya kera urabona icyo bita kamani Tanganyika ama club ya kera cyane bani ibintu bigoranye wasanga byari bigoranye cyane ku buryo wasanga abantu bibagora no kuririmba mugabo bakagira ama live bakavuza urumva gasanga urabona hama tukaja mu mamize ya Gitega ingoma zaravuzwa ukuntu habaye ukuntu bavumbuye ingoma urabona bakayivumbura ukuntu ingoma yovuga twese nibo twigira kubera yuko twe dukora twisunga ivyo bakoze niyo mpamvu rero wowe uri kuraruka ubu canke uri kurakora ivyo wewe wishakiye menya yuko hari umuntu yagutanguriye meme na Kidumu ba Fariyazi bakiriho ba Africa Nova ni kuvuga barafise abantu bakoze ibintu bisunga kuko igiti kikuruka cisunze igiti nako inyoni iguruka yisunze igiti iyo rero igurutse iba yisunze ko igiye kugwa ahantu nishobora gufata urugamba ngo ifate ngo iragiye ngo Tanganyika yose batayifise igwa ikiruha kubw'ivyo rero sivyo yarakoze ku buryo rero yakoze rero nashimigwe kuvyo yakoze kuko yabereye icitegererezo abandi mu gisoro bavuga ati ngo ni kiyo ca jami kubw'ivyo rero je novuga ko ari ivyo sinohogora byinshi reka ndagushimire nibaze ko twayaze amajambo meza turi mu gikorwa ca Fajos Burundi bako barashutinga video izoza n'amasalamu ameze neza cyane Ken niwe umuntu akarayikora muri kino gihe cyafise Ken mu Burundi akora ama video reka ndagushimire cyane murakoze namwe kuma kano kanya tukayaga hama nizere ko tuyaze neza yego cyane gose kandi ndagukengurukiye namwe ndabakengurukiye cyane yes bakunzi bacu Baro TV kuri mikoro mwaka muna Jasmine Masamba mari ko nubwo biruko urabona yuko abakobwa bameze neza bambaye ibintu bimeze neza bite boss kamanze ndamutse mu boss ivyuma bimeze neza yes bakunzi bacu Baro TV kuri mikoro mwaka muna Jasmine Masamba menyuma ya kamera na Alexon bana yimukana subscribe na comment turabakunda cyane ciao